mwese bakunzi bacu ndabahaye ikaze muri amakuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya 27 ruhuma umwaka wa 2025 mu gatondo rero hitezo yuko azokwaka izuba ririmo n'ibicu bike hose mu gihugu cacu azoba hakanye gusumba handi azoba ari mu ntara ya Ngozi mu Kayanza imuramvya igitega imwaro hamwe n'ibururi aho ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigira kuri degrees Celsius 14 ku muhingamo hazobandanya haka izuba ririmo n'ibicu bike mu ntara zose zigize igihugu cacu azoba hashushe gusumba handi ni mu Cibitoke ibipimo by'ubushuhe vyaho bizabigira kuri degrees Celsius 32. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 10 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga ku minota 21 z'umugoroba. Nuko rero ni yana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agarukiye mwakoze mwese kuyakurikirana naho utaha.